Amaria Luxe Hotel ni hoteli y'akarorero ifise uburaro bwiza cyane mu gisagara ca Bujumbura, yakira ingenzi zitandukanye bakabakirira mu kibanza ciza giteye igomwe. Amaria Luxe Hotel bafise ivyumba vyiza cyane biri climatize, vyakataraboneka, birimwo televiziyo na internet, haratomoye. Ushaka koga amazi ashushe canke yakanye, hari n'ibifungurwa vy'ubwoko bwose, hari petit déjeuner, café, ivyamwa, isupu, omelette, salade, imikeke, sangala, inkoko, pizza, bakagira buffet hamwe n'ifungurwa za kirundi. Ufunguye naho muri Amaria Luxe Hotel ugenda urinuvura, hari amaji atandukanye, ibinyobwa vy'ubwoko bwose, byaba ivya Brarudi, imivinyu n'ibindi. Kuri mwebwe mwese mufise imanza zitandukanye, Amaria Luxe Hotel ifise service traiteur, ibasanze ifungurwa aho mwibereye, bakira ingenzi ku kibuga c'indege, bakabagirisha ingendo zose bifuza mu gihugu cose. Amaria Luxe Hotel mudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura, avenue de l'Industrie inimero 7, ahoze hitwa Robuke, mumanukanye kuri poste urenganye gato Interbank siège, ucubona hoteli nziza cyane y'umutonore, ukija bukibarabara aharabana na ambassade y'Ububirigi. Duhamagare kuri 22 28 13 canke kuri 79 74 ihoteli ya mbere mu gisagara ca Bujumbura. Amaria Luxe Hotel.